Mwaramutse neza mwese banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze turi mu gitondo cyo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 2025 ruhuma mwaka wa 2025 ndabaramukije mwese kandi turanagarutse mu makuru azindutse avugwa hazindutse aravugwa amakuru menshi cyane ari nayo nifuza yuko twogaruka muri kino kiganiro cyacu. Kugeza uno mwanya nteramenyekana ivuriro canga se ibitaro byabiriko biravura umushingamateka Honorable Agathon Rwasa mu nyuma y'iko amakuru akomeza kugenda atugera rero avuga yuko umushingamateka amagara yiwe yoba atifashe neza, amagara yiwe nyene yoba akomeje gutosikara ku rugero rudasanzwe. Amakuru akomeza kugenda atugera aturuka mu begereye umuryango wiwe aravuga yuko nyine uyu Agathon Rwasa munda ariho haramujya cane ku buryo gushika uno mwanya adafise imbaraga nyine, aho kugeza uno mwanya hariko harifashishwa bwa bugare butwarwamwo abantu ndetse akifashishwa n'ivyuma byo kwa muganga bimufasha guhema neza nyine biramuhereza umwuka mu nyuma y'uko rero umubiri wiwe udafise imbaraga zihagije zo kuba rero wamufasha mu bikorwa bigendanye no guhumeka canke guhema neza nk'uko bigaragara. Benshi bariko baravuga yuko abanyepolitiki bamwe na bamwe mu Burundi bariko barashaka uburyo rero bobigezayo mu rwego kugira ngo amatora yimirijwe mu Burundi cyangwa se ibyo bitegura gutora na cane cane CNDD-FDD amanyanga yoba yifuza gukora izacira yakora nta nkomyi ata muntu n'umwe nyine ushobora kuba yogira icyo avuga. Ni mu nyuma y'iko amatora yimirije ngaha mu Burundi ata muntu n'umwe n'umumenyesha makuru atari kuri kuba yovuga ibizobera muri ayo matora canga se kuri tere. Ibyo benshi bavuga yuko nyine CNDD-FDD yo yaratanguye nyine kunyuruza canga se kwiba ayo matora ndetse akaba hatangiye kuzamo ibintu byo kuyadodonganya ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Uyu Honorable Agathon Rwasa nawe araherutse kwangirwa rero kwitabira amatora y'abashingamateka mu nyuma y'uko rero nyine hari ingingo zimwe na zimwe zagiye ziramugonga, ariko bivuga ko leta y'u Burundi cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi mu rwego rwo kumutinya waba warakoze iyo bwabaga mu rwego kugira ngo umwigize canga se umuvaneho kugira ngo nyine atazagira inkomyi igaragara muri ayo matora. Amakuru avuga yuko rero Honorable Kizigenza Agathon Rwasa akomeje kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo nyine yerekane yuko nyine yifuza guhindura politiki yo mu Burundi, ariko kandi ku rundi ruhande abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko nyine biteguye nabo bazakora ibishoboka byose kugira ngo nyine babashe kuba bohindura nyine ibyo bintu byose mu Burundi. Abanyepolitiki bamwe na bamwe cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe himirije amatora baribasirwa ku rugero rudasanzwe ku buryo batari bakeya nyine usanga baba ariko biyamiriza ibiriko biraba. Hari amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero muri kano gatondo nyine amakuru azindutse avuga yuko uyu mugabo iyo bakomeje kuremba cane nk'uko byoma bigaragara ndetse bikaba bivugwa yuko akomeje kugirwa ibanga ry'ibitaro yoba ariko aravurirwamo mu rwego kugira ngo akomeje gukingirwa umutekano wiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta cane adafise ivumbi yama aradushikira cange yakomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda arasigura ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biboneka cange ibikomeza kugenda biradusumira amatwi muri uno mwanya biboneka yuko umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon Rwasa nyine ashobora kuba yogirirwa nabi na cane cane himirijwe amatora mu Burundi kugira amatora acaragenda nyine ata wundi muntu n'umwe canga se atabandi bantu bashobora kubera inkomyi abangabo muri CNDD-FDD. Turagaruka kandi kubigendanye n'uburyo abasirikare muri Afrika y'Epfo n'abandi bamwe na bamwe batahukanywe nyine baragiye gufatikanya n'ingabo za Kongo n'abandi bagiye batandukanye mu rugamba rwo guhangana n'umuhari wa MTS, ariko gushika uno mwanya bakaba bamaze kugenda baratahukanwa. Amakuru akomeza kugenda adushikira cange aradusumira amatwi akaba agaragaza neza yuko canga se yerekana ingene ibintu bikomeza kugenda bigaragara
ndetse gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko nyine izi ngabo ziriko ziratahukanwa, ariko kandi bakibaza ingene iz'u Burundi zo zitariko zitahukanwa. Izo ngabo zaranyujijwe mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda mu gihe n'ubundi umwuka wari umaze imisi utari mwiza hagati y'izo mpande zombi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse baranagaragaza neza yuko batewe impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ndabaha ikaze muri kano gatondo abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza ngaha kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije mwebwe mwese mubana natwe mu biganiro byacu tubategurira abari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mu makaritier ndetse na province amwe namwe, ndabahaye yambu cane. Ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ku batwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari i Buraya ndetse n'ahandi hose. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, ndagusaba utonde kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze tuyatangurire mu Burundi. Amakuru ari karava mu bitaro bimwe na bimwe ariko bitotangajwe izina kumvo zo gukingira umutekano w'uyu mushingamateka Honorable Kizigenza Agathon-Rwasa. Haravugwa yuko nyine uyu mushingamateka yoba akomeje kumererwa nabi cyane nkuko byoma bigaragara. Amakuru dufise nuko gushika no mwanya rero abasha kuba yojya hanze canga se iyo basha kuba yogera hanze atabashije kwigenza n'amaguru yiwe, ahubwo yifashishwa utugare twabugenewe nyine dushobora gushyirwamo abantu badafise imbaraga cange bafise ibindi bibazo nyine by'ubugwayi, nkuko amakuru yoma aradushikira. Uyu mushingamateka Honorable Kizigenza Agathon-Rwasa benshi baravuga yuko ariko arazira nyine ibigendanye no kuba rero adashaka guheba ibya politike. Mu nyuma y'iko rero yamaratangaza neza yuko n'ubundi nubwo byahoze biramugora ariko yiteguriye gukora ibishoboka byose nkuko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugera rero aravuga yuko leta y'u Burundi yabirika irakoresha amashano cange uburozi mu rwego rwo kugira ngo nyine ibashe kuba yokiza abitavuga rumwe nabo, ariko kandi ku rundi ruhande hari bamwe rero mu banywanyi bindi migambwe nimwe turi ku butegetsi bakavuga yuko niyo babica batopfira gushira. Bivugwa yuko rero umushingamateka Honorable Agathon-Rwasa yoba yarazize amajambo yabaherutse gutangaza yiyamiriza ingene Uburundi buri ko burarungika abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rugamba rutari ugw'abarundi, ndetse akaniyamiriza nyine ibindi bimwe bimwe bigenda byibonekeza mu Burundi birimo nyine n'amatora, mu nyuma y'uko yaraherutse kubuzwa kwitabira amatora y'abashingamateka nkuko bigaragara. Hari bamwe rero babonaga yuko nyine ashobora kuzojya kwifatikanya n'indi mihari imwe n'imwe irimo kugenda iravuka, aho nanone amakuru yama ariko aradusumira amatwi avuga yuko ya mihari itatu yerutse gutangaza neza yuko rero yoba yarishyize hamwe ubwayo yoba ifise intumbero yo gukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari bamwe rero bavuga yuko nyine iriya mihari yaba ariye cyangwa se yaba ari n'umuhari umwe ariko akaba ari uwe. Mu nyuma hari bamwe bagiye baratanga ibyumviro byabo bakavuga yuko nyine uyu mugabo akwiriye kuba yosubira mu ishamba agafata teni akongera agatangura kurwanira igihugu. Ibyo birabaye mu nyuma y'iko rero nyine umunyangamakuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yigeze kuvuga yuko nyine amaze kubwira umushingamateka Honorable Agathon-Rwasa amusaba inshuro nyinshi yuko niba koko nawe yaragiye mu ishamba ariko aragwanira demokarasi akwiriye kuza akiyunga muri CNDD-FDD. Ni mu nyuma y'iko rero uyu mutegetsi arasanzwe afise umugambwe we CNL nyakuri ariko akaza kuwakwa nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse gushika no mwanya akaba akiri mu rubanza rwo kugira ngo nyine aburane uwo mugambwe nkuko byoma bigaragara. Leta y'u Burundi ntacyo iravuga kubiriko biravugwa n'abanyagihugu, ariko kandi nta nicyo yenda kuba yotangaza dufatiye ku byashikiye nyine Reverend Ndikuriyo ubwo nawe yaramaze iminsi arembye. Ntaco leta y'u Burundi yatangaje. Turakomeza kugenda tubatohoreza amakuru akomeje kugenda aravugwa kuri uyu mushinga amateka akundwa n'abatari bakeya, mu gihe bivuga ko amagara ye akomeje gutosikara munda ngo haba ariko haramererwa nabi cane, harimo haramujya cane, hakiyongeraho no kuba rero
rero adafise imbaraga zimufasha guhema, akaba ariko arahema hifashishijwe ibyuma byo kwa muganga nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Kwigenekerezo g'18 ukwezi kwa kane 2009 Agathon Rwasa yarasubijwe nyine mu buzima busanzwe, ubundi ku ipeti rya Lieutenant General Agathon Rwasa yarasanzwe arongoye Paripehutu FNL, umuhari nyine wari waratanguye urugamba mu myaka ya za 80. mu nyuma nyene arugaburiramwo nyene amarugaburamo nyene amashami nk'uko byoma bigaragara menshi, ariko Agathon Rwasa abari we nyene agumana ishami rikuru, ayandi mashami nyene yose yari yarahagaritse intambara nk'uko byoma bigaragara. Uwo munsi Agathon Rwasa yarashibijwe inkoho yiwe nyine yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 be n'imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika ku 3500 barahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano nk'uko byoma bigaragara, 2,200 mu gisirikare, 1,400 mu gipolisi. Hari n'ubundi abatari bakeya muri bo ubutegetsi bwahavuye nyine buhindura abakozi b'iperereza babakoresha mu guhiga bagenzi babo bahoranye nyine ku rugamba. Hari abandi barahisemwe rero guhunga inyuma y'amatora ya 2010 mu Burundi, barajana na Majoro Aloyizi Nzabampema barasubira ku rugamba nyine mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Hari n'abandi nyine bahamwe bikomeye cyane n'ibyaha byo kwica. Hari amakuru avuga yuko rero intandara y'ubugwayi buriko buribonekeza abanyepolitike ari ugutinya yuko CNDD-FDD ishobora kugwanywa n'abandi basigaye mu mashamba, aho nyine uyu nguyu Nzabampema agifise FNL nyine ku buryo gushika no mwanya bavuga yuko Agathon Rwasa yashoboraga kuba yosubira muri FNL bigaca byadudubanganya amatora yimirije mu Burundi. Twakwibutsa yuko kandi abasirikare n'abapolisi baravuye muri FNL ya Rwasa bari rero mu bantu barenganywa bidasanzwe, aho rero kugeza ubu ngubu usanga abantu bize kaminuza bafise ipeti rya kaprale canga se munsi ya kaprale nyene barafise nyene n'umudogiteri w'umuganga akiri kaprale. Umunsi Lieutenant General Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara nyene yarangira mu Burundi, imbere yuko rero havuka imihari mishasha nk'uko biboneka. Amaze gusubira mu buzima bwiwe busanzwe rero Agathon Rwasa ntiyorohewe namba mu rugamba rwa politike. Inyuma y'amatora ya 2010 yarategerejwe guhunga nyine aramara imyaka 3 atazwi iyo anyegeye icirungo abanywanyi biwe nyine bishwe ko bwinshi nyine mu ciswe Safisha, umugambwe wiwe nyine FNL yarawatswe muri Nyandagaro 2010 aha uhabwa Emmanuel Miburo, ndetse nk'uko byoma bigaragara n'uwitwa Jack Bigirimana. Muri 2015 Agathon Rwasa yitabye amatora atangura umugambwe maze arafatanya na Iprona irongowe na Charles Nditije barashinga urunani Amizero y'Abarundi muri 2019, kandi Agathon Rwasa yaremerewe gushinga umugambwe CNL, ariko nawe nyine ntiworohewe muri kino gihe. Agathon Rwasa nyine n'umushinga amateka kuva muri Mukakaro 2015. Abamukurikiye nabo nyine baragiye barahamwa bidasanzwe. Muri 2009 nyine umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira yaratanguje urugamba rwo guhiga ba FNL mu Bujumbura rura bise nyine Operation Algire Evriye. Abatari bake nyine barahuye abatari bake nyine barahunze. Muri 2010 iperereza rya General Adolphe Nshimirimana yaratanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihigo yose y'igihugu. Kuva muri 2015 indiri z'abarwanyi ba FNL ndetse na CNL baranyurujwe nyine baraburwa irengero, abandi baricwa. Aha ntabwo nyine twokwibagira ko rero ubwicanyi bwa mbere nyine bukomeye cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe nyine
aba FNL mu ntara ya Muyinga muri 2006 umukuru w'igisagara mu ntara mu ntara z'uburaruko wicojiye nyine yari Colonel Vital Bangirimana yamenyesheje nyine amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko rero ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwari arongoye igihugu ico gihe nkuko bigaragara. Umunsi wanditswe mu mateka y'umugwi wahamwe nyine igihe kirekire n'intwaro nyinshi cyane mu Burundi dushobora nyine kuzosanga ari FNL nkuko byoma bigaragara. Kugeza ubu ngubu nyine aracyari urugamba rwa politike ndetse umushinga amateka avuga yuko nyine yiteguriye atateze kuzoheba politike n'ubundi mu Burundi, akaba yamavuga yuko yiteguye kuzokora byose bishoboka. Hari amakuru akomeza kugenda aratugeraho asigura ingene nyine urugamba rwa politike rudashobora kuba rworoha mu Burundi, ariko kandi gushika no mwanya abatari bakeya bakaba bavuga yuko nyine bateye impungenge n'ubuzima bw'uyu mushinga amateka nyine, aho biboneka yuko leta y'u Burundi yaba ifise ibintu igambiriye mu kugerageza gutsembatsemba ndetse no kumaraho rero bamwe hifashishijwe iryo shano nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza uno mwanya amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga yuko CNDD-FDD yo ifise umugambi. Hari amajambo aherutse gutangazwa aho yamara avuga yuko nyine umuntu wese azaca arajabuka urubibi bazoca baramwica nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya rero nyine ni amajambo ateye ubwoba ndetse nateye inkeke, ndetse aya majambo arasanzwe aranifashishwa mu bandi banyepolitike bamwe cane bamwe rero nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. CNDD-FDD irashinzwa ibikorwa bimwe na bimwe birimo no guhutaza ndetse no kutubahiriza agateka kazina muntu, ibikomeza kugenda bigaragazwa nyine nk'indiri ndetse ibikomeza kugenda bigaragazwa nk'ibara remere cyane abatari bakeya bariko barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye yarakwiye kuba yotanga imihoho akava ku butegetsi, kuko nyine ibyo ari karavuga canga ibyo yama atangaza birahabanye cyane nyine n'amahame agenga imiyoborere y'igihugu. Mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabera hamwe ibindi biriko biravugwa.